abavuga ngo mwami mwami sibo bazoja mu bwami bwo mwijuru, ariko cyane cyane ukora ibyo data wo mwijuru, haleluya, agomba. Yo Imana ishimwe, ubikora ukora ibyo data wo mwijuru agomba, uwo ngo niwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Turabaye kaze rero mwaka kanya mwijambo ry'Imana. Jewe ni Pastor Nduwimana Joseph, nsanzwe ndabaganiriza ico kiganiro. Ukeneye byinshi ja kuri YouTube wandike Pastor Nduwimana Joseph, ucufyonda sabone, hanyuma ucufyonda ku nkengeri, ucuzuribonera message ku mwanya ku wundi uko turungitse ku butumwa bwiza. Ndagusaba ikindi kigira kabiri, rungikira abantu ubutumwa umwe cyane babiri mbere n'abarenga, uzoba ukoze igikorwa cyiza cy'ubwami. Yesu rero akumera umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Zefaniya mu gitabo cyiza ceranda canke cyiza cera, hariya muri Bibiliya igice cyaho ni cya kabiri umurongo waho n'umunani. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko ari kuhoraho nyene ingabo agize, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga, atubakorako aba akoze mu mbone y'ijisho ryiwe. Imana nishimwe. N'aya majambo Zefaniya yavuze kandi akomeye cyane. Zefaniya avuga ku majambo akomeye gose jewe yubatse umutima wanje. Ijambo rya mbere yavuze ngo umviriza icyo Uhoraho avuze. Uhoraho avuze ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese ari hano mu isi. Umviriza neza ndakubarira, icyatumye uza hano mu isi si ukurya, si ukurongora, si ukubaka, si ukwinezereza, ariko umugambi watumye Imana ikurema kwari ukugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Umaze guhesha Imana icyubahiro rero, haleluya haleluya haleluya, bisigura ngo guhesha Imana icyubahiro harimo inyungu zibiri. Ubwa mbere ni ukugaragaza Imana iyo ariyo. Guhesha Imana icyubahiro, mu yandi majambo, twaje mu isi mu kazi ko guhesha Imana icyubahiro. Niyo misiyo umuntu wese Imana yaremye. Ntabwo yamuremye ngo abo wo gukorera shetani no kwamamaza abadayimoni, ariko Imana yaremye umuntu kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Guhesha Imana icyubahiro rero ni ukwamamaza ubwami bw'Imana, ni ukuvuga Imana yamuremye ingene imeze, ni ugukura abantu kwa shetani umuntu abajyana mu bugingo, ni ukuvuga amajambo ahesha Imana icyubahiro. Guhesha Imana icyubahiro, nariko ndavuga ngo guhesha Imana icyubahiro, reka ndabijambo norisiguramwo neza. Si amajambo gusa. Amajambo agereranywa nk'uko umuntu yogira publicité, ukavuga ibintu mugabo wagenda kuraba bya bintu ugasanga uko babivuze siko biri. Oya Bibiliya ivuga ngo abantu banyubahisha akanwa kabo, bamvugisha akanwa ariko ntibanyubahisha imitima yabo. Iyo umuntu ahesha Imana icyubahiro, agendera amajambo y'Umwami Imana, haleluya, akifata nk'uko Imana igomba, haleluya, ibiva muri we, ibyo akora n'ibyo avuga n'ibyo asoma mu Bibiliya akabigendera ku buryo umuraba no mu ngeso. Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera ku byo bama. Imana ishimwe. Icyerekana umucungwe n'indimu ikibitandukanya, urabye ku mababi umenga birasa, ariko urabye ibyamwa rero yo ucyumenya ngo uwo n'umucungwe, iyi n'indimu, uyu urasosa cyangwa iki kirarura. Haleluya. Guhesha Imana icyubahiro, ushobora kubona umuntu yambaye imyambaro ukavuga ngo iyi myambaro irahesheje Imana icyubahiro. Haleluya. Ushobora kubona n'umuntu imyambaro yambaye ukavuga ngo iyi myambaro iratukishije Imana. Ushobora kumva amajambo umuntu avuga ukumva ko ari amajambo ahesha Imana icyubahiro, ugashobora kumva n'amajambo umuntu avuze n'inyifato yonyene ukabona ko kwitariki irahesha Imana icyubahiro. Hari ibintu rero dushobora kuvuga Imana irabye no mu mitima ikavuga ngo uyu n'ukuri, amajambo avuze ahuye n'ubugombe bwaje. Mbere si ibyo gusa, Imana irabye muri kameremere kawe, mu nyifato, bigasigura ko mu maraso, mu mitsi, mu buzima bwawe no mu bwenge bwawe Imana
ukabona ngo uyu muntu haleluya haleluya arampesheje icubahiro, amajambo arayavuze by'ukuri yo kuvuga urukundo rwawe n'inkomezi z'Imana. Ariko Imana yaraba mu myifato rero, nahari usinziriye, nahariya mu mutima, nahariya mu batakuzi. Umuntu ahesha Imana icubahiro neza, ayihesha icubahiro n'ahantu batamuzi uwo ari we. Haleluya. Umuntu ahesha Imana icubahiro nakwiye kwiyerekana ngo abantu babone ibyo ariko arakora, ariko Imana imukontroye n'abatamuzi bamukontroye. Hari abantu bava mu gihugu cyangwa bakava mu ntara, bageze mu ntara batazi, wari umukizwa ukamuyoberwa, wahora asenga ukamuyoberwa. Ariko umuntu ahesha Imana icubahiro neza naho batamuzi, wowe ntaraba abantu ahubwo araba Imana, mbere n'abantu nabakabaraba, akavuga ngo ndi kuri mission yo guhesha Imana icubahiro. Abamubonye akabahindura kuba ibyete bisomeka. Ndafashijwe n'ijambo. Haleluya haleluya haleluya. Muri we akaba afise mission yo guhindura abantu no kugeza abantu ku bugororotse, ku buryo ibyamwa yama abamubonye bonyene bavuga ngo nukuri uyu ni umwana w'Imana. Amajambo avuga haleluya akahindura benshi. Reka ndakubwira ijambo rishobora guhindura abantu. Kuvuga ni kimwe, ariko gushira mu bikorwa ibintu uri kurakora nibyo bihindura gusumba ibyo uvuga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Matayo igice kimwe umurongo waho wa 21 havuga ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazoja mu bwami bwo mwijuru, ariko cyane cyane ukora ibyo Data wo mwijuru haleluya agomba. Imana ishimwe. Ubikora ukora ibyo Data wo mwijuru agomba, uwo ngo niwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru. Hepfo gato havuga ngo kuko benshi bazoza kuri wa musi ngo bazovuga ngo mwami nitwakoreshwa ibitangaza, nitwasenda abadayimoni, ngo ariko ijuru Data wa twese hamwe na Yesu wo mwijuru ngo azobabwira ngo sinigeze ndabamenye. Kubera iki azobajinjirura akoresheje amajambo? Baravuga bakoresheje amajambo, ariko Yesu yaraba ibyamwa sasa. Haleluya. Ibyamwa bama birababaje. Kuvuga urukundo rw'Imana, ibyamwa bikerekana ububi bw'Imana. Kuvuga imbabazi z'Imana n'ubushobozi bw'Imana, ibyamwa bikerekana ububi bw'Imana. Birababaje. Ibyo ni ibintu bibiri bisa ariko bidasa. Haleluya haleluya haleluya. Cyo turi kuramurikira niwe muvuye mu Burundi ukaja mu mahanga, abarundi wabasize bakuzi, ariko Imana yagusizeho kandi ikaguha mission ntiwayisize. Aho ugiye hose amaso yayo bibilivuga ngo inyonga z'Uhoraho zikwiragira hose ku isi yose, ziriko ziraraba uwigororokera. Yosefu avuye muri Egiputa amaze kugenda mu mahanga, bamba avuye mu iwabo ageze iyo bari bamujanye muri Egiputa, niyaravye umugore, niyaravye abantu. Muka Patifari yagerageje kumwibomako, ariko asanga suwa kwibomako, kuko Yosefu Imana yari yaramenye yajanye nayo. Haleluya. Yaravuze ngo sinshobora gucumura ku Mana yaje, nzoyihesha icubahiro aho banzi naho batanze. Ikibazo kuri wewe, iyo ugeze mu kazi, iyo ugeze hamwe batakuzi, iyo ugeze hahandi, uhesha Imana icubahiro gute? Mana ishimwe, Mana ihabwe icubahiro. Inyifato yawe yamaze guhindura bangahe, yubatse bangahe, amajambo uvuga yoyo kuyavuga birumvikana, ariko rekurabe mbega rikarakiza cyangwa rikaratikiza. Inyishu kuri wewe.